Reka nsubire kubahereza mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho buri umwe wese aherereye. Mwe banywanyi bacu mubana natwe mu makuru n'ibiganiro vya misi yose tubandanya gushikiriza kuri nombonesha kure yacu kandi yanyu Muhuza TV. Numwe tugiye kubageza ko amakuru agazwe ko muri kano kanya kandi none mbahereza kaze mwe muri ntara zitandukanye z'igihugu c'u Burundi, abari mu ntara ya Butanyerera, abari muri Bujumbura, abari muri Burunga, muri Buhumuza, abari mu ntara ya Gitega mwese ndabakengurukiye cyane ko tubana umunsi ku munsi makuru n'ibiganiro tubashikiriza. Numwanya tugiye kubageza ko amakuru cyane cyane ajanywe n'amatohoza yakozwe ndetse n'amabanga nyegejwe cyane mu vyagiye biravugwa mu rupfu rw'umushikiranganje wo kumenyesha makuru n'ibimenyesha makuru Gabi Bugaga ndetse n'ico yoba yarazize. Amatohoza arerekana yuko umushikiranganje Gabi Bugaga yoba yarazize yoba yarishwe na mu nzego zikomeye cyane z'igihugu. Bikavuga ko hari rimwe mu isoko canke se amasoko bamwe mu bihangange bikomeye nga mu gihugu c'u Burundi vyari ko biragwanira, ndetse n'amakuru ibanga twaronse akabavuga yuko baba baramuronkeje ikibanza cyo kuba umushikiranganje kugira ngo avanwe mu kibanza yarimwo cari gutumwa iryo soko rihabwa kimwe mu bihangange bikomeye cyane mu mugambwe CNDD-FDD ndetse na muri politike y'igihugu c'u Burundi. Nanone gihanganye n'ikindi gihangange gikomeye nga mu butegetsi bw'u Burundi nkuko tuza ko bigaruka ko. Gusa amwe mu makuru tujeje kuronka kandi avugwa n'abantu benshi batandukanye nuko Gabi Bugaga yo barishwe n'inzego zicungera umukuru w'igihugu. Muti rero izi nzego urwego rw'umukuru w'igihugu ndetse n'izindi nzego zizamwe gute, vyose nivyo tugira tuze duce irya nino. Umushikiranganje wa leta y'u Burundi Gabi Bugaga tukabutse ko kandi azoshinguranwa iteka ku munsi w'ejo uza igenekezo ya 28 ndamukiza uyu mwaka w'ibihumbi 2026 nkuko vyashizwe abana mu itangazo ryashizwe abana mu minsi iheze. Umushikiranganje wa leta y'u Burundi Gabi Bugaga rero ajijwe kumenyesha amakuru arutse kuganagurwa mu buryo butangaje. Ikiziga ciwe catuye mu modoka yo mu gitondo cyo kwigenekerezo 16 ndamukiza uyu mwaka w'ibihumbi 2026 mu murima w'ibigazi mu Rubirizi. Leta y'u Burundi bicishije ku muvugizi wayo Jerome Niyonzima atangaje ko umushikiranganje Gabi Bugaga yishwe n'isanganya. Aho leta yacihoza umuryango igira ko kandi ivuga ko imigigwa yo kumushingura izamenyeshwa hanyuma ari navyo vyavuye bimenyeshwa ko azoshingurwa kwigenekerezo ya 28 ndamukiza uyu mwaka. Leta ubwayo ntigeze ivuga ko igiye gukora amatohoza kuri urwo rupfu, suko vyari bimenyerewe mu gihe hapfuye umutegetsi mu gihugu. Nkuko natangwe mivuga biravuga yuko Gabi Bugaga yishwe n'inzego zicungera umukuru w'igihugu. Ico vyaturutse ko vyose turaza kubibageza ko muri no nkuru. Naho leta y'u Burundi yabesha abarundi ko icahitanye umushikiranganje w'abari isanganya abarundi ntibashize amazinda. Ibibazo bitagira umuco vyagumye ari vyinshi. Ntibitahuritse ingene umushikiranganje yageze muri iriya shamba mu gicugu atari kumwe n'abamugendanira kandi atari kumwe n'umushoferi wiwe. Ibindi vyatangaje abantu bigoye gutahura nuko ngene leta ivuga ko imodoka y'umushikiranganje yagize isanganya ariko mu gitondo yabonetse iparitse neza. Uravye iruhande y'imodoka nta na kimwe cerekana aho amapine yaciye mu gihe umushoferi ariko arigwanako mu gihe c'isanganya. Ikindi kandi kitigeze cyumvikana nuko ngene abashitse ubwa mbere basanze ukuguru kw'ikiziga ca Bugaga kuri leta mu idirisha ry'imodoka. Ntivyumvikana ingene Bugaga yagize isanganya ariko atwara imodoka agapfa maze agacacisha ukuguru mu idirisha. Abashoferi baza amasanganya y'imodoka bavyamiriye kure. Imodoka yaboneka yahombanye nk'iyagonze ariko uravye aho leta ivuga ko yagira isanganya ntubone ico iyo yaragonze. Ikiziga ubwaco nta maraso cari gifise kiretse utudomagu duke cyane twaboneka kwikabutura umushikiranganje yari yambaye. Ariko icateye abantu kwibaza vyinshi na maraso yaboneka iruhande y'ikigazi atari make. Abantu bagaheranga rero bibaza ingene umushikiranganje gisanganya agapfira mu modoka indani. Amaraso ntatembere mu modoka ariko akaja gutembera hanze y'imodoka kure impande y'ikigazi. Ikindi gitangaje nuko ngene basanze urufunguruzo rw'imodoka ruri mu isakoshi. Abantu ntibigeze batahura ingene umushikiranganje yejeje kwishwa n'isanganya agacabika urufunguruzo mu isakoshi. Ibi bintu bitangaje kandi bidasiguritse ni vyinshi ku rupfu rwa Bugaga navyo twudandagura ngo tumare. Ivyo bibazo vyose rero bitagira inyishu nivyo vyatumye abarundi isinze batera ivyase tangazo rya Jerome Niyonzima avugira leta rivuga ko Bugaga yatanywe n'isanganya mu gihe biboneka ko yishwe n'abantu babiteguye. Ikiziga ca Bugaga cinjijwe mu bigazi hagati y'isaha 7 n'isaha 8 z'ijoro. Ahana ibi ni vyagiye birava mu matohoza agiye arakorwa n'imigwi itandukanye.
Nkuko amakuru abivuga mu kiganiro kidasanzwe cyatunganijwe n'ishyirahamwe Focode ku munsi w'Imana, umutumira akaba n'umuyobozi wa Focode Pacifique Ninahazwe yahavugiye amabanga menshi. Ku rupfu rw'umushikiranganje Bwaga, Pacifique Ninahazwe yishuye ayandi mabanga atari bwaje habona. Hari ntayi ikomeye cyane Pacifique Ninahazwe yahawe n'abagabo babonye ukugena ikiziga cyazanywe mu bigazi. Abatanze amakuru bavuze ko ivyo babonye ahegereye harya hatowe ikiziga hagati y'isa 7 n'isa 8 z'ijoro mu gicugu cyo kwigenekezo ya 16 ndamukiza ari ryo joro Bwaga yagandaguriwemwo. Ngo babonye imodoka zibiri zigenda bukebuke, imwe imbere ihindi nyuma. Imodoka y'imbere yaboneka nk'iyo mu bwoko bwa Vox ariko ngo ntiyabuyibonye neza. Ikindi batabonye neza nuko iyinyuma yo bari kikwegwa n'iyimbere. Ngo nta mugozi babonye kuri kuko murantunge nta mugozi babonye kuko bari kure. Ngizo modoka zaciye ziva mu ibarabara rikuru zinjira mu bigazi. Inyuma y'iminota nka 10 gusa babagabo bagiye babona ya modoka yari yaje imbere ivumbutse mu bigazi yiruka cyane ku muvuduko munini. Mu bucagucagu babagabo bariko baravaho bari ku kazi katovugwa ngo ntibave bamenyekana. Begereye hamwe za modoka zakatira basanze umugabo ahagaze ku ibarabara yambaye impuzu za siporo. Babagabo baratumye ijisho mu bigazi babona imodoka ihagazeyo. Bagaragaje gushaka kwinjirayo, wa mugabo arabatesha ati ariya nta ujayo. Baciye bashacoba babandanya iyo baja. Bageze imbere babona na wa mugabo yabaje inyuma agenda arakora amapompaje koko nk'uri muri siporo. Umwe mwabo bagabo asanzwe kandi yarabaye mu nzego z'umutekano. Yarabonye ko wa mugabo yababuza kwinjira mu bigazi yarafise pistole. Bumaze guca neza rero hakaba mu gitondo babagabo baragarutse muri cya kibanza basanga abantu bakubise harazima. Basanze abanyagihugu batamariwe. Babajije bati ngaha habaye iki? Babwiye ko ari umushikiranganje yagari isanganya. Babajije bati none mwebwe mwabimenye gute? Baciye babereka umugabo yatanze ayo makuru. Bamubonye uwakwiragije ayo makuru basanga ni wa wundi basanga ahagaze mu bucagucagu. Icyavuye cyerekana ko wa mugabo adasanzwe nuko aho abategetsi bari baje kuraba iryo basubiriye inyuma, wa mugabo nawe yuri imodoka z'abategetsi ajana nazo. Babagabo baca batahura ko wa muntu bahahurira mu bucagucagu yarazi icahabereye. Nkuko natanguye mbivuga, Bwaga yishwe n'inzego z'igihugu zijejwe gucungera umukuru w'igihugu. Mu matohoza yizewe yabandanije gukora, Pacifique Ninahazwe ajeje gutangaza ko yamenye ko inzego zicungera umukuru w'igihugu arizo zagandaguye umushikiranganje Gabi Bwaga. Pacifique Ninahazwe akavuga ko ari amakuru yagiye araronka ava mu iperereza n'ahandi hatandukanye ko Bwaga yishwe n'iperereza. Pacifique akavuga yahavuye avugana n'umutegetsi akomeye mu iperereza, aramwibariza ko koko aribo bishe umushikiranganje Bwaga. Uyo mutegetsi yamwishuye ko abishuriye umushikiranganje atari abakozi b'iperereza, ahubwo Bwaga yagandaguwe n'abacungera umukuru w'igihugu garde présidentielle. Uwo mutegetsi wo hejuru mu iperereza yarabwiye Pacifique ko abateguye rurya rupfu biboneka ko ataburambe bari bafise mu vyo kwica kuko bakoze amakosa menshi cyane. Ayandi makuru Pacifique Ninahazwe yashoboye kumenya nuko Bwaga yiciwe ahandi hantu. Abamwishe baca bazana ikiziga harya catowe kugira ngo bahuvye amatohoza. Ikindi Ninahazwe yashoboye kumenya niko nirya modoka ya Bwaga yahondaguriwe ahandi hantu izanwa harya hato yatowe yamaze guhombagana. Imodoka yinjijwe mu rupangu, Pacifique na rwa rugize ibanga ihondagurirwayo, bajije baca bashiramo ikiziga ca Bwaga berekeza mu rubirizi kumujugunyayo. Ni mu gihe benshi bavuze ko igihe cyose leta yanse kubwira abarundi cisha abategetsi babo acagwira ibihuha. Abarundi bakabandanya bikorera ayo matohoza gushika bayarangije kuko ngo leta yo biba vyananiye canke se banse no kuyakora. Gusa none hakavugwa ko Gabi Bwaga yo barazize amasoko yo muri Seni tukabibutsa ko ari urwego rwigenga rujijwe gutegura amatora nga mu gihugu cy'u Burundi, rukaba rurongowe na Prosperi ntaho rwamiye. Muti rero ivyidosiye vyo biteye bite? Abagandaguye umushikiranganje wa leta y'u Burundi Gabi Bwaga baba bashatse guha kandi ubutumwa ngo Reverend Ndikuriyo arongoye umugambwe CNDD-FDD. Ibi birashoboka kuko Ndikuriyo yarafatwa nka se wa Bwaga muri politike. Nkuko twagiye turabigaruka ko ivyatangajwe na Pacifique Ninahazwe yarashikirije ivyo amaze kumenya nkuko twabivuze ruguru kuba barisha umushikiranganje Gabi Bwaga. Mwumvise kabisha umushikiranganje w'abarundi ari mu nzego zicungera umukuru w'igihugu. Tugiye kugaruka kandi kuco umushikiranganje Gabi Bwaga yoba yarazize. Uyu Gabi Bwaga tukabibutsa ko kandi yaramaze imyaka 17 akorera CNDD-FDD.
Gabi Bugaga bikavuga ko yinjiye mu mugambwe CNDD-FDD mu mwaka w'ibihumbi 2009. Yagiye arakora ahantu hatandukanye harimo no mu radio y'igihugu RTNB. Bivugwa ko uburambe buhanitse Gabi Bugaga yarabufise mu bijanye no kumenyesha amakuru kuko nivyo yagiye arazezwa aho yaciye hose. Hagati y'umwaka w'ibihumbi 2015 ndetse n'umwaka w'ibihumbi 2020 Gabi Bugaga ngo yoba yaratuka abatavuga rumwe n'ubutegetsi bimwe bikomeye ku mbuga hwaniro. Ariko ku ntwaro Ndayishimiye Gabi Bugaga yoba yari yaragabanije akariro ko kwandika ubutumwa bubibugwanko ku mbuga hwaniro. Imbere yuko Bugaga agenwa kuba umushikiranganje yarajejwe igisata gikomeye cyane muri Seni. Bugaga yarajejwe logistique et approvisionnement mu mugwi w'igihugu ujejwe gutegura amatora. Iki akaba ari igisata kibarizwamo agatubutse kuko nico gitanga amasoko y'amamiliyaridi ku bikoresho byo gutegura amatora. Bikavuga ko akazi kiwe muri Seni kwari ukubijisho ry'umugambwe CNDD-FDD na se wiwe muri politiki ari we Reverien Ndikuriyo. Uyu Bugaga yagumye yizegwa n'umugambwe akora imyaka 17 ahavaganwa n'umukuru w'igihugu mu mabanga y'umushikiranganje wo kumenyesha amakuru mu mwaka uheze. Benshi barazi kandi ko Gabi Bugaga atari yorohewe mu mabanga yiwe. Abagenzi ba Gabi Bugaga bakavuga ko uyu mushikiranganje arasigaye abayeho mu bwoba nkuko bibandanya kwiganwa na Pacifique Nininahazwe ngo yoba yarashatse gutanga imihoho muri ayo mabanga ariko aba arabangira. Biranavuga ko yoba yari karanuza umugambi wo guta yomo kahunga igihugu. Ikindi gikomeye congegwa ko na Pacifique Nininahazwe nuko ihinjizwa rya Bugaga muri leta Ndayishimiye ritagizwemo uruhara na se wiwe muri politike, ahubwo nawe yoba yaratangaye mu bandi. Ariko hakaba makuru avuga ko Ndayishimiye yoba yarashatse kumubogoza hagati y'ukwezi kwa 12 kwa Kigarama no kwa mbere, ariko Reverien Ndikuriyo aravyanka. Ngabishe Gabi Bugaga rero bamuziza ya masoko yo muri Seni. Twibutse ko Gabi Bugaga naho yaragizwe umushikiranganje atari bwasubirizwe muri Seni. Bugaga yari umushikiranganje kandi akaba yarakiri komiseri ajejwe logistique na approvisionnement muri Seni. Iki gisata yarajejwe muri Seni nico gitangirwamwo amasoko akomeye cyane y'amafaranga menshi. Byari bizwi ko rero isoko za Seni zahabwa isosiyete yegukira umugambwe CNDD-FDD. Reverien Ndikuriyo akaba nawe yarafise inyungu muri iyo sosiyete. Aha rero bica vyumvikana igituma komiseri atanga amasoko muri Seni asanzwe ari umuhungu wa Reverien Ndikuriyo muri politike. Gabi Bugaga ngo ryari jisho rya Reverien Ndikuriyo ku masoko yo muri Seni. Pacifique Nininahazwe akavuga ko ku makuru yaronse hanurwanurwa igihangange cyo mu bushorishori bw'ubutegetsi naco gishaka iyo soko yo muri Seni. Ningaho rero bahera mu gufatanya urufu rwa Gabi Bugaga n'isoko zo muri Seni. Narirya uzifitiye amero nawe ari igihangange mu gihe wari yarazigaruriye yari yarahateretse Gabi Bugaga ngo amubere ijisho. Pacifique Nininahazwe ntiyashimye kuduhishurira izina ry'ico gihangange gishaka iryo soko, ariko kuba twamaze kumva bishe Bugaga biroroshe cyane gushoka tubona neza ufise inyungu mu rupfu rwiwe. Uyo muntu usuyundi n'urya nyene asanzwe yigarura amasoko mu gihugu nkuko Pacifique Nininahazwe amudondora. Uwamuganye ku mushikiranganje ngo yabikoze atagishije inama wamuteretse muri Seni kugira ngo amuhe igiti citwa ko gikomeye, kumbe ngo namayire yo kumukura hahanda acunze inyungu za sebuja ari we se muri politike. Uwamuganye ku mushikiranganje ngashobora kuba yaramwankurunuka muti gute yamuye ubushikiranganje ariko acara arabumanyura k'igisata ziko kirimwo amafaranga kijana ahandi. Pacifique Nininahazwe akatwibutsa ko umushikiranganje atwaye burya bushikiranganje imbere ya Gabi Bugaga we yari yizewe n'uwamugenye. Leokadi ndacayisaba gitwara ivyo kumenyesha amakuru igisata ca ekonomi numerique cari gifatanye n'ubwo bushikiranganje, ariko aho ubushikiranganje bushikiye mu minwe ya Bugaga bwaciye bumanyurwa bwo ca gisata ca ekonomi numerique bizwi ko kirimwo amahera kijanwa ahandi, maze Bugaga sigarana igikankara ngo n'ubushikiranganje. Uwishe Gabi Bugaga kandi haye gasopo Reverien Ndikuriyo ko yogenza make. Bugaga we ngo vyanavuga ko atatinya kwigamba ubutwari bwa Reverien Ndikuriyo, mbere akaba yanamwita fande. Twibutse ko atamezi yaraheze Reverien Ndikuriyo ashinyagurije umushikiranganje w'ikigaga ca leta. Muri bw'ingene arendi kumana yatabaje ko ashobora kwicwa zizi miliyaridi 100 z'amarundi, reka atega ubwoba na fomi. Arendi kumana ngo yatega ubwoba ngo asohore imiliyaridi 100, ariko aranana kuko atabona ico zigiye kugura. Arendi kumana kandi akabasanzwe ari mu bashikiranganje bazwi ko begere cyane umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye. Ibimenyetso byinshi vyerekana ko uruhande rwa Reverien Ndikuriyo rushaka kumuhitana. Nkuko bisanzwe bizwi ko Ndikuriyo kandi afise inyungu zikomeye muri fomi, inyishu y'abamenyesha amakuru ku kibazo cy'umushikiranganje Arendi kumana ntizahumuriza.
Arendi Kumana ni kuri yabajije ukungena umushikiranganje kucwa kandi afise abamucungera ubuzima, yongera ko kumbura Arendi Kumana yifuza gucungirwa umutekano n'abamarayika bavuye mu ijuru. Ico gihe abarundi bace batahura ko Arendi Kumana atarira busema. Sogokuruza yari yamaze ati urukira mukaso rugatwara nyoko ngo urupfundi kuri yo yifurije umushikiranganje Arendi Kumana ruravuye rutwara umushikiranganje yarimo kwaha kwiwe ari we Gabi bugagarajejwe igisata cyo yarajejwe kumenyesha amakuru ndetse n'ibimenyesha amakuru nga mu gihugu cy'u Burundi. Tukabibutsa ko ku munsi w'ejo aribwo hatangajwe ko isango ryo kumushingurana iteka aribwo rizaba aho azoshingurwa, tuzamenyeshwa mu nyuma. Ikoreshwa kandi ry'akamashini gasohora imyemezabuguzi ni kimwe mu vyotuma habaho ubwinshi bw'amafaranga yinjira mu kigega ca leta ndetse bigasahiriza mu iterambere ry'igihugu. Ivyo vyashikirijwe na Stanley Ngendakumana, umuvugizi w'ikigo kijejwe kwegeranya amakuru n'amatagisi, agana n'ikimenyesha amakuru Jimbere Magazine hari kugenekerezo ya 2022 ndamukiza uyu mwaka ku kamaro k'amakori mu iterambere ry'igihugu. Muri kino gihe Uburundi buriko burasubira inyuma kwiyubaka mu vy'ubutunzi mu gutangura gukoresha ubinga bwa none mu bisata vyose. Ngo nico gituma uburyo bwo gutanga inyemezabuguzi ari nk'inzira yotuma hongerekana amafaranga yinjira mu gihugu. Kubwa Stanley Ngendakumana, ikoreshwa ry'akamashini gasohora inyemezabuguzi ngo riratanga umuco mu bikorwa vy'ubudandaji, rigakingira amafaranga yinjira kandi rigatuma amakora harugwa neza hisunzwe amafaranga aba yadandajwe. Kubw'ivyo rero ubuyobozi bujejwe kwegeranya amakori burashobora gukurikirana vyorosha amafaranga yinjira ku mwanya hamwe no kugwanya ubusuma buva ku kudatanga inyemezabuguzi. Amenyesha kandi ko akiriho inama zituma ubwo buhinga butagenda neza uko bikwiye, harimo kutamenya gukoresha ubinga bwa none, kudatanga amakuru uko bitegerezwa, hamwe n'abaguzi bamwe batakira fagitire nk'uko amategeko abibasaba. Kubwiwe ikoreshwa ry'ako kamashini gasohora inyemezabuguzi ngo rishobora kongereza cyane amafaranga yinjira mu kigega ca leta ndetse rigafasha mu gushigikira imigambi iterambere ry'igihugu. Asozera akamenyesha ko kugira hagabanuka ubusuma bwibonekeza mu itozwa ry'amakori hoshigwa imbere kunagurwa ibikorwa vya leta, kwigisha bikwiye abarundi gutanga amakori babikunze ndetse no gushira mu ngiro amategeko atarobanuramwo numwe. Ivyo rero ngo n'urugendo urusaba ko umurundi wese agira uruhara kuko igihugu gikomeye cubakwa na bene co kandi ebimvuga kuri. Ni mu gihe kandi mu yandi makuru ngo buri murundi asabwa gutunga ngendanwa n'ikonti mu banki iyo ari yo yose kugira ngo akoreshe Burundi Pay. Imiliyoni 50 z'amafaranga y'amarundi niyo mafaranga atazorenza kuriha kuri buri gikorwa. Vyashikirijwe na Edouard Normand Bigendako, umuyobozi w'Ibanki Nkuru y'Igihugu BRB, bigenekerezo ya 2023 ndamukiza uyu mwaka atanguza ku mugaragaro ubuhinga bwa none bwo kurihana amafaranga biciye ku rubuga Burundi Pay. Ubwo buhinga buzofasha abarundi kuriha no kurungika amafaranga yakoreshejwe ngendanwa iyo ari yose, igihe gusa umuntu aba afise ikonti mu banki. Ukoresha wese Burundi Pay azokenera gufata ngendanwa yiwe akinjira aho yuguruje ikonti, ashiremwe nomero y'uwo warungikira naho batazoba basanga ibanki, microfinance canke ishiramwe ryo guhanahana amafaranga hanyuma carungikira canke ariha uwo yipfuza kuriha ayo mahera. Umuntu azoshobora kurungika canke kuriha amafaranga ukavyipfuza, ariko mu gihe amafaranga ari menshi cyane igitigiri ntarengwa cyo kurungika ku nshuro imwe ni miliyoni 50 z'amafaranga y'amarundi. Ushaka kurenza yo azoca arungika mu bice gushika amafaranga yose ashitse yaja. Nkuko vyashikirijwe na Edouard Normand Bigendako, umuyobozi w'Ibanki Nkuru y'Igihugu, ubwo buhinga buzotuma ikoreshwa ry'inoti rigabanuka, abantu benshi bitabira ibisata vy'amabanki kandi uburyo bwo kurihana amafaranga burushirizeho gutera imbere mu gihugu. Burundi Pay kandi ikaba iri mu ntumbero y'igihugu yo gushika kumona kazoza y'igihugu cifashe mu mwaka w'2040 ndetse n'igihugu giteye imbere mu mwaka w'2060. Muyandi makuru abene gihugu barenga miliyoni 5 baragwaye malaria mu mwaka w'2025. Muri abo hafi miliyoni 2 bari abana bari munsi y'imyaka 5. Izo zerekana ko akiriko ibitari bike vyo gukogwa atanumwe avuyemwo. Ubushikiranganje bw'amagara y'abantu bukabamenyesha ko bugiye gukomeza ingingo zo kwikingira no kuvura malaria, kubandanya gutunganya ubuvuzi kuri bose atanumwe avuyemwo, guhimiriza abantu bose kwijukira uburyo leta yategekanije bwo kugwanya malaria.
Ibi vyashikirijwe mu itangazo ry'ubushikiranganje bwo kubungabunga amagara y'abantu aho kugenekerezo ya 25 ndamukiza buri mwaka Urundi bwifatanya n'amakungu mu guhimbaza umunsi mpuzamakungu wahariwe kurwanya malaria. Uyu mwaka uwo munsi ukaba wahimbarijwe ku civugo turandura n'imizi indwara ya malaria birashoboka tuyihagurukire. Mu itangazo ryashizwe abona n'ubushikiranganje bw'amagara y'abantu hari rigira riti itangazo ry'umushikiranganje wo kubungabunga amagara y'abantu ku munsi mpuzamakungu ugira 19 wahariwe kurwanya malaria. Uko umwaka utashe kwigenekerezo ya 25 ndamukiza Urundi burifatanya n'amakungu mu guhimbaza umunsi mpuzamakungu wahariwe kurwanya malaria. Uwo mwaka ukaba uhimbajwe ku kivugo kigira kiti turandurane n'imizi indwara ya malaria birashoboka tuyihagurukire. Ico kivugo kiduhamagarira twese kugira uruhara mu kurandurana n'imizi indwara ya malaria ikibandanya guhitana ubuzima bw'abana bacu, abakenyezi bibugenze hamwe n'abene igihugu batari bake. Mu Burundi naho hari intambwe twashitse ko malaria iracari ikibazo gikomeye ku buzima bw'abene igihugu. Mu mwaka w'ibihumbi 2025 abene igihugu barenga miliyoni 5 baragwaye indwara ya malaria, muri abo harimo hafi miliyoni 2 z'abana bari munsi y'imyaka 5. Ivyo bikatwereka ko hakiri ibitari bike vyo gukorwa atanumwe avuyemwo. Ubushikiranganje bwo kubungabunga amagara y'abantu bugiye kandi gukomeza ingingo zo kwikingira no kuvura malaria, kubandanya gutunganya ubuvuzi kuri bose atanumwe akumiriwe, ndetse no kubandanya duhimiriza kugira abantu bose bijukire gukoresha neza uburyo leta yategekanije bujanye no kwikingira malaria. Turamagarira kandi buri mwene gihugu wese kwiyemeza mu mugambi ndiyemeje kurandurana n'imizi malaria mu gukurikiza ingingo zo kwikingira mu kwitaba ibikorwa vy'isuku n'isukura aho tubaye mu kibano n'ahandi mu ntumbero yo kubuza imibu idutera malaria aho igwiriranira. Twese hamwe turashobora kurandurana n'imizi malaria ubunyene birashoboka. Murakoze. Umushikiranganje wo kubungabunga amagara y'abantu muganga Ridwine Baradahana niwe washize umukono kuri iri tangazo ariko ryasinywe na secrétaire permanent Dr Pierre Sinarinzi. Rero amakuru yaragezwe ko muri kano kanya ufite subscribe canke sabone niba utarafyenda ko kugira ngo tuje cikanwa nadushikiriza usangize bagenzi aho bari hose kugira ngo nabo baje barashikirwa n'abiriko biravugwa bigezwe ko cane ngama gihugu cy'u Burundi. No Muza TV rero Imana iba hezagire.